Ndakuramukije, ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye. Ese vy'ukuri ni gute igisirikare c'u Burundi cahora kuva kera kiribitumwako kiriko kirananirwa muri Nord Kivu? Igisirikare c'u Burundi casubiwemwo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kane citwa izina rishasha FDNB risubiriye FAB, ni ukuvuga Force Armée Burundaise, ryari ryashizweho mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu. Igisirikare c'u Burundi FDNB cabayeho biciye mu biganiro birebire vyashitse ku masezerano atandukanye yo guhagarika intambara ndetse no gusubiza hamwe y'Arusha muri Tanzania yo kuwa mirongo ibiri n'umunani Mukakaro mu mwaka w'ibihumbi bibiri. Ico gisirikare kigizwe ahanini n'abahoze mu gisirikare ca kera hamwe n'abasirikare bavuye mu mirwi yitwaje ibirwanisho yahoze igwana, abitwa aba PMPA. Abo banyuma ni aba CNDD FDD, CNDD ya Nyangoma ndetse na FNL hamwe n'ayandi mashami atandukanye. Icanzi, Agathon Rwasa, Gatayeri ndetse na Florina, umwihwezo wa Bonfils Niyongere, umumenyeshamakuru. Twibutse muri rusange ico abantu bakeneye kumenya gikomeye. Indongozi z'igisirikare ca kera zaratanze ibihano ku basirikare bahoze ari abo mu gisirikare ca leta bari mu gasho, bituma hirukanwa abasirikare benshi bari bitumwako mu ntambara. Nubwo biri uko, ukuba igisirikare kirimwo imirwi itandukanye ntivyakibujije kwiyubaka no kwikomeza kugira ngo cerekane ubutwari bwaco muri Somalia, imbere y'imirwi y'iterabwoba Al-Shabaab kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'indwi. Imyaka itatu gusa inyuma y'iyubakwa ryaco, ubunyamwuga bwaco bwaraniyerekanye kandi muri Repubulika ya Centrafricaine, muri MISCA ndetse n'inyuma ya MINUSCA kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu. Kubwo twigoro twa bamwe mu ndongozi z'igisirikare zarungitswe kunonosoza ubunyamwuga igisirikare, bahuye n'ingorane za politike y'icanishamwe ya CNDD FDD yamye ishira imbere kuva kera, kuva bakiri mw'ishamba cane cane mu kugwanya abasirikare bahoze ari abo mu gisirikare ca kera. Hagati yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu ndetse no mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icumi harumvikanishijwe imirwi yitwa Nonoka ku ntwazangabo z'abasirikare ndetse n'iyindi y'ibisongerezi. Abayigize bari abahoze ari abagwanyi ba CNDD FDD, umurwi wahoze ari uw'abagwanyi b'abahutu wahavuye uba umugambwe uri ku butegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu bivuye ku masezerano ya Arusha. Ukudahana ivyaha vy'agahomerabunwe vyakorwa n'indongozi z'igisirikare ca CNDD FDD nka Koloneli Bangirinama yarongoye akarere ka kane ka gisirikare i Muyinga iri mu buraruko bushira ubuseruko bw'u Burundi, ntawuvuga ko vyijanye. Kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icumi gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icumi na gatanu vyaraboneka ko hashobora kuba akaga. Kubw'intureka z'inyuma y'amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icumi n'igandagurwa rya bamwe mu banywanyi b'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi na cane cane FNL ndetse na MSD, umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD wongereje akariro mu mabi wariko urakora. Hamaze gutoroka zimwe mu ntwazangabo za FNL nka Aloys Nzabampema yashinze umurwi w'abagwanyi muri Sud Kivu, ni ukuvuga mu buseruko bwa Congo. Ubutegetsi bwiyumvise ko bugeramiwe n'ivuka ry'umugwi w'abagwanyi. Ubwo butegetsi bwaciye bwigisha urwaruka bwabwo kugira ngo bugire igisirikare co ku ruhande, urwo narwo rukaba rwarakoze amabi yatumye Nations Unies zirwita inkorabara. Kimwe mu kigabane ni inyigisho za gisirikare zahabwa imbonerakure mu kiyaya ca Rusizi ndetse no muri Kiriba Onde muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Inyuma y'izo nyigisho za gisirikare, imbonerakure ziyumvisemwo ko ari intakorwa ko zishobora gukora ivyo ari vyo vyose. Zarashobora kwiha n'uburenganzira bwo gutera no gukubagura abasirikare n'abapolisi hatabwoba bw'uko bohava bakurikiranwa. Uburorero bumwe bumwe twotanga: Kanyosha na Gihosha i Bujumbura, umurwa mukuru w'ubutunzi, ndetse no mu Kirundo mu buraruko. Imbonerakure zakoze ayo mabi ntaco zigeze zinona.
Inyigisho za gisirikare za Kiriba zatumye haba ibihume nka ba Rukoti mu gisagara ca Bujumbura ndetse no mu makomine ya Mugongo, Manga, Rusaka ndetse na Gasozi mu ntara za Bujumbura ndetse na Mwaro hagati hashira uburengero. Uretse urwo rwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi, abasirikare baturuka muri CNDD FDD barabonetse mu bikorwa vy'ububisha, aho babonetse bariko barakubagura mbere bakanica bene wabo b'umuheto bahoze mu gisirikare ca kera. Nivyo vyabaye i Karusi hagati hashira ubuseruko, aho intwazangabo yitwa Wakwanza yishe igisongerezi c'ipete rya Premier Sergent Majoro yavuka mu rya Rusera i Muramvya hagati mu gihugu. Iyo ntwazangabo Wakwanza ntiyigeze ikurikiranwa. Amabi menshi yakozwe yabaye akamizwe n'ingoma. Nubwo hari utwigoro n'ukwitanga kw'abasirikare b'Abarundi, ubutegetsi bwa CNDD FDD ntibwigeze buha iteka rikwiriye abasirikare b'Abarundi baguye ku rubuga rw'intambara bari mu bikorwa vyo kugarukana amahoro. Aha ni nka General Major Juvenal Niyonyunguruza, General de Brigade Salumu Ndikumana, Colonel Nayubu, umuganga wabo hamwe na bamwe mu basirikare b'Abarundi biciwe muri Somalia kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icumi na gatanu gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri. Imigumuko hamwe n'itembagazwa ry'ubutegetsi vyaburijwemwo n'amaraso agaseseka. Imyiyerekano yo kwiyamiriza ikindi kiringo c'umuhisi umukuru w'igihugu Nkurunziza yaraburijwemwo n'inguvu zidasanzwe. Iyo myiyerekano ariko yari iy'amahoro. Igeragezwa ryo gutembagaza ubutegetsi vyanse ku wa 13 Rusama ryerekana ko vyanse ko igisirikare c'u Burundi kinywana neza, mu gihe ababikurikiranira hafi bakibona nk'ikinyabuhinga. Inyuma y'iryo geragezwa ryo gutembagaza ubutegetsi ryanse, zimwe mu ntwazangabo zarahagaritswe hamwe n'abo zitwara, izindi zirahunga. Abasirikare barabuzwe irengero inyuma yo kunyuruzwa n'abakozi b'igendereza, abandi baricwa na Colonel Darius Ikurakure n'abasirikare bari bacuditse nawe nka Premier Sergent Major Ndayishimiye ndetse n'abandi benshi. Intwazangabo z'ipete rya General n'abakoloneli barishwe ku murango izuba riva atankurikizi, kandi ubutegetsi ntibwigeze bukora amatohoza. Aha twotanga igandagurwa rya General Adolphe Nshimirimana, General Athanase Kararuza n'intwazangabo zari mu karuhuko k'izabukuru nka Jean Bikomagu ndetse na Rufyiri. Urupfu rwa Adolphe Nshimirimana nirwo nyene rwegeranije ubutegetsi, aranahabwa iteka na Nkurunziza mu gutanga itangazo ku Barundi. Mu kiringo ciwe cose ca gatatu, Nkurunziza yarashoboye gukina umukino w'ubwoko kugira ngo agume ku ntwaro, anakura ubumwe bwari bwaranze abakoze imyiyerekano bakanagerageza gutembagaza ubutegetsi. Gutakaza inguvu kw'igisirikare vyaraboneka ko bishobora kuhaba, ariko cokwishimira ukwitanga kw'ingabo zacu ziri mu bikorwa vyo kugarukana amahoro mu mahanga, na cane cane muri Somalia mu murwi wa AMISOM. Igisirikare catanguye kumva ko ibikorwa vyo kugarukana amahoro muri Somalia biriko birahera, gifatiye kw'igabanurwa ry'ingabo zaco n'ihindurwa ry'izina ry'ibikorwa ryavuye kuri AMISOM rija kuri ATAMIS. Hagati aho haribonekeza agashavu kenshi mu basirikare bava muri ivyo bikorwa vyo kugarukana amahoro, kuko barashobora gutaha imbokoboko inyuma y'umwaka wose bari mu bikorwa, canke mbere umwaka urenga, mbere n'inshumbusho yabo idatanzwe ku bubiko bwabo mu mabanki. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarongereye imishahara abasirikare bose ku rugero rwose. Ivyo vyatumye abo basirikare bashima, ariko uko gushima kwamaze umwanya urume rumara, bivuye ku buzima buzimvye hamwe n'ibikorwa vyo kugarukana amahoro muri Nord Kivu, kurwanya umuhari wa M23 kubw'amasezerano hagati ya Tshisekedi ndetse na Ndayishimiye. Abasirikare b'u Burundi bapfa nk'isazi ku rubuga rw'intambara, bamwe mbere bakagirwa imbohe n'abagwanyi ba M23. Twosigura gute uko gusubira inyuma kw'igisirikare c'u Burundi cahora ari bitumwako mu mwuga? Ubwa mbere ivyo bikorwa batumwamwo ni ivyo mw'ibanga,
abasirikare barungikwa muri Kongo ntibazinanye kuko batoratorwa mu makamba atandukanye ikirenzeko baja kugwana ku ruhande rwa FARDC bambaye imyambaro y'igisirikare ca Kongo n'interahamwe FDLR ndetse na Wazalendo ni ukuvuga imisore y'inkorabara ishigikiwe n'abategetsi ba Kongo. FARDC, FDLR ndetse na Wazalendo barabarusha ibigwanisho iyo rero bagiye kugwanya umurwi M23 nta bumwe no gufashanya kw'ingabo. Bimaze kuba uko abasirikare baba bagiye kugarukana amahoro baca bumva barahenzwe guhemukirwa ubwa mbere kuko bagiyeyo batabwiwe ikibajanye, guhemukirwa kandi kuba babona bambaye umwambaro w'igisirikare ca Kongo wambawe kandi n'aba FDLR ndetse na Wazalendo, uguhemukirwa kandi kuko bwaba ubutegetsi canke igisirikare nta n'umwe yemera ko bari muri Nord Kivu nubwo hari abapfa, abakomereka, abafatwa mpiri n'ababurwa irengero bikerekana ko ivyo bikorwa hari ivyo mw'ibanga cane. Abanse kuja kugwanya M23 bariko baraborezwa igufa mu busho mu Burundi. Ariko ingaruka ry'isamburwa ry'igisirikare ubu kigizwe n'abacitse intege n'abuzuye agashavu ntirizosiga abarongoye igihugu bigira ko barusha abakomeye babayeho. Ni ikibazo c'umwanya gusa kiriho. Ngaha akaba ariho nsoreje ino nkuru ndende yari yanditse ku rukuta rwa SOS Media Burundi. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV. Haraba handitse ijambo s'abonner canke subscribe, urafyondako hama uba uduhaye intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza.